Yesterday we started with the 2300 days. And we started with one word that needed to be explained before we move forward. The sanctuary. How many understood what the sanctuary is? Have understood yesterday. Yesterday. How many were here? How many say I have understood the role of the sanctuary in my salvation? Praise God.
Imana ihabwa icubahiro. So we're going to move forward now. Tugira dutere tuje imbere rero muri ico kirwa. Still in the 2300 days. Kandi tushimikiye hariya muri ya myaka ya minsi 2200. And the title of today cy'uyu munsi is Israel and the Messiah in Bible prophecy. havuga Isirayeli hamwe na Mesiya mu buhanuzi bwa Bibiliya. Before we proceed, let us pray. Imbere yuko dutera intambwe mudukundire dusenga Imana. Heavenly Father, Daturi mwijuru. spiritual things are spiritually discerned. Ibintu by'impemu nibitahugwa nabimwe. That means we need your Holy Spirit now. Ibi bisobanura yuko dukeneye mpemu wawe. I and my translator need your Holy Spirit. Je ubganje n'umusemuzi turakeneye mpemu ye. That your words may be spoken through our mouth. Kugira ngo ijambo ryawe rishobore kuvugira mu kanwa kacu. But the people here need your Holy Spirit to understand your word. Ariko kandi abantu bari ngaha bakeneye mpemu wawe yera kugira ngo batahure bumve ijambo And ryawe. Lord, it is our prayer Kandi mwami n'iryo sengesho that ryawe. this presentation Kugira ngo ikicirwa may have eternal influence and eternal impact on each one's lives here. kigire ubwaku bw'ibihe bidashira kuri umwe wese mu bari ngaha. As we pray in the name of Jesus Uko Christ. tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. So Israel None rero Isirayeli in Bible prophecy. mu buhanuzi bwa Bibiliya. John, Yohana, oh sorry, is it John? No, it's Daniel. Danieli Had a dream. yari yagize inzozi. That's in chapter 7. Aho ni mu gice c'indwi. He had a dream, Yagize inzozi and the vision, he saw a ram. maze muri iyo nzozi abona mwagazi abona intama. I'm going to repeat a little bit of what Joachim has gone through. Ndagomba kongera kuvuga bike kubyo Joachim yamaze kuvuga. Actually, this is chapter 8. Uyu ni gice c'umunani. He saw a ram with two horns. Yabonye intama ifise amahembe abiri. And we have seen what this ram represents. Kandi twarabonye ico igereranya. What does it represent? Twabonye kwigereranya iki? The ram with two horns. Iyi yari ifise amahembe abiri. Igereranya iki? Nobody remembers? Nta numwe yibuka? Okay, fine. I will give it to you so that we don't waste time. Turabijako kugira ngo ntidutakaze umwanya. The ram iyo represent Middle Persia. yagereranya Abamedi n'Ubuperesi. It is the second beast. Ico ni gikoko kigira kabiri. Because remember the first one was the lion with two wings. Kubera ko icyambere coco cyari intambwe ifise amababa. Right? And which represented Babylon. Kandi iyo nayo ikaba yagereranya Babuloni. The head of gold. Ni wa mutwe w'izahabu. But then there was a chest of silver. Ariko kandi hakabaho n'igikiriza c'ifeza. Which represented Middle Persia. Ico naco kikaba cyagereranya Abamedi n'Abaperesi. So there are two kings. Hari abami rero babiri. One of Persia and one of Media. Umwe rero akaba yari Umuperesi, ubundi Umedian. This is just the Bible that explains itself in Daniel 8 verse 20. Iyo ni Bibiliya yonyene ibyivugira ubwayo muri Daniel gice ni 18:20. And then Maze Daniel saw a goat nuko araheza abona impene with one horn. Ariko kandi iyo ikaba yari ifisaga ihembe rimwe. What does this goat represent? Mbega iyo mpene, iyo mfizi impene nayo yaserukira iki canke igereranya iki? The Bible gives us an answer. Bibiliya iraduha inyishu. It says, agira hati, the rough goat is the king of Greece. Iyo mpene igereranya umwami w'Abugiriki. And that great horn Iyo hembe ryayo ry'agatangaza represents its first king, igereranya umwami w'iyo ngoma wa mbere, who is uyo nawe akaba ari Alexander the Great. Alexandre Mukuru. The first horn is Alexander the Great. Rero rya hembe ni Alexandre Mukuru. This you can see it, you can find it in history. Ibyo rero urashobora kubibona muri kahise. Now
noneho the horn was broken. iryo hembe ryahavuye rivunika canke rihanyuka. And in place of the horn came 4. Muri ico kibanza haduka yandi mahembe canke ubwami bune. Which represent 4 kingdoms. Ubwo ayo nayo akaba yagereranya ubwami bune. That will come in the place of Alexander the Great. Buzokurikira Alexandre Mukuru. We have seen those kingdoms. Ubwo bwami twarabubonye. That there were 4 generals. Yuko bwari bugizwe n'abasirikare b'intwazangabo bane. Who took over from Alexander the Great. Bashoboye kwigarurira ubwami bw'abagiriki nyuma yuko And Alexander. they divided the kingdom. Abo nibo bahejeje bakamanyagurana canke bakagaburana ubwo bwami. How they divided, if you want to know, ugomba rero kumenya ingene babugabanganije, you can find me later. Urashobora kundaba hanyuma. Or put in the questions. Canke ukabishira mu kibazo. Then ariko kandi a little horn sprouts up from out of one of the 4. kadutse hagati murayo ane. What power did this horn represent? Mbega n'ubuhe bwami aka gahembe nako kagereranya? The King Claudius Caesar. Ni umwami Caesar. He was the ruler uyo nawe yari uganza of Rome, who commanded all the Jews to go from Rome to go back. Yari uganza Rome yategetse abayuda gusubira iwabo. Yes, that you find it in Acts 18 verse 2. Tubisanga hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice 8 umurongo wa 2. But in this horn, ariko kuri aka gahembe, there were eyes kari gafise amaso like the eyes of a man, amaso nk'ay'umuntu, and a mouth speaking what? N'akanwa kavuga iki? Great things, ibikomeye, or blasphemies, canke kwarogota, or pompous words. Kakavuga amajambo yo kwigira uhambaye. So that horn is similar to the horn that we found in Daniel 7 verse 8. Ako gahembe rero kavuga kasa n'aka gahembe dusanga muri Daniel gice 7:8. Who does it represent? Mbega ko nako kagereranya nde? We can know it urashobora kubimenya because he has told us before. We have learned about it. Mwene data yamaze kubitubwira imbere. But we can read what he will do. Ariko turashobora gusoma ibyo kazokora. He shall be diverse from the first. Kazoba gatandukanye n'abambere. And maze there is something that he told us he's going to do. Hari kindi kintu yatubwiye yuko kazokora. Do you know what it's going to do? Mbega muri ibuka ico kazokora? Let's read Daniel 8 verse 13. Tugiye hariya muri Daniel 8 umurongo wa 13. Actually, we read before verse 13. Verse 11. Nkundira duhere hariya 11. Can you read it in Kirundi? Mu Kirundi haragira hati nuko gigira agahambaye mbere giringaniza n'umugabisha w'izo ngabo ri munyaga ikimazi cyo koswa gihora gitangwa uko bukeye inyubako zahera hiwe zirasangangurwa 12. Izo ngabo nico kimazi gihora gitangwa bigaburwa mu maboko yaryo kubw'igicumuro. Ibyo kuri ribishiburira hasi maze rikora ibyo gigombeye riratunganirwa. So we see that this horn was doing what he wanted. Hatubonye yuko akagahembe kakora ibyo He was trampling down the saints of God. Abera buhoraho kasiribangiye hasi. Verse 13. 13. Mu Kirundi hagira hati maze numva uwera avuga kandi uwundi mubera abaza umwe yabanje kuvuga ati bizogeza ryari ivyerekanywe by'ikimazi cyahora gitangwa n'ivy'igicumuro kizanye ubugesera gitumye ahantu hera n'ingabo bitangwa bigasiribangwa. So in the vision, Daniel saw one asking. Mumbono Daniel yabonye uwubaza, asking like, how long is this little horn going to be allowed to do what it's doing? Mbega n'igihe kingana gute akagahembe kazokuba gafise uburenganzira bwo gukora ibyo kigombe? Is it going to do this forever? Mbega kazobikora ibihe bidashira? It's going to finish the people of God. Kazorangiza abantu b'Imana.
He has even defiled the sanctuary. eka mbere karasiribanze n'ahera. Verse 14, the answer. 14 niho hari inyishu. Ijambo ry'Imana riravuga ku murongo wa 14, aranyishura ati buzokwira buce iminsi 2,300 niho ahantu hera hazobona guhumanuka. So the answer was inyishu rero yari iyi ngo that dahon we have 2,300 days ku bwako gahembe rero hari iminsi 2,300 that he cannot go further. kadashobora kurengana. Because at that moment, kubera ko muri ico gihe the sanctuary will be cleansed. kubera ko muri ico gihe ihema rizohumanurwa. We saw the sanctuary yesterday, ejo rero twarabonye ibijanye n'ihema, and we will reach when it's cleansed tuzoshikira rero uguhumanuka gwayo at the end of the 2,300 days. na cyane ku mpera z'iyi minsi 2,300. So the answer inyishu was unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. ni yuko ihema rizohumanurwa mu minsi 2,300. Okay, none so rero he's given the time, karahawe igihe, but we do not know ariko ntituzi from when nimba nijari until when, gushika jari, because that's where the question is. kubera aho niho hari kibazo. We are given a time prophecy, twahawe umwanya wa gihanuzi, but we don't know ariko when it ntituzi begins aho uyo mwanya utangurira until when it ends. naho uyo mwanya urangirira. When shall the sanctuary be cleansed? mbega nijari ihema rizohumana. When do these 2,300 days begin? none iyi minsi 2,300 itangura jari. How did Daniel respond when he saw the little horn power persecute God's people and obscure the truth? mbega ni gute Daniyeli yishuye igihe yabona ka gahembe gato katoteza abera bisumba byose mbere kakagerageza kusibanganya ukuri? What does the Bible say? Bibiliya ivuga iki? Daniel 8 verse 27 ni Daniyeli igice 8 umurongo wa 27 says, and I Daniel fainted. hagira hati maze jewe Daniyeli ncika intege, And I was sick many days, mara iminsi ndwaye, and I was astonished at the vision. hanyuma mva hasi nkora ntangazwa n'ibyo neretswe, But none understood it. kandi ntawo bitahura. Daniel himself did not understand it. na Daniyeli ubwiwe ntiyashoboye kubitahura. Even his 3 friends did not understand it. eka mbere na bagenzi biwe batatu ntibashoboye kubitahura. When you read iyo usomye Daniel chapter 9, Daniyeli igice you c'9 see that he fasted urabona ko for yisonzesheje 21 days, iminsi 21 asking God to reveal him asaba Imana ngo imuhishurire what that meant. icyo ivyo bisobanura. And then Daniel 9:23, rero muri Daniyeli 9:23 the angel was sent from heaven. marayika yararungitswe avuye mu ijuru. Do you know which angel? mbega murazi uyo marayika wari we? Gabriel. yari Gabriyeli. Gabriel was sent. Gabriyeli Actually, yararungitswe. let's read it. mureke tubisome. Daniel 9. ni Daniyeli 20. 9 uriya murongo wa 20. And whilst I was speaking nuko nkivuga and praying and confessing my sin and the sin of my people Israel, nsenga natura icyaha canje iciye ubwoko bwacu bw'Abisirayeli, and presenting my supplication before the Lord my God for the holy kandi mountain of God. ngitakambira uhoraho Imana yanje umusozi wayo wera. Yeah, whilst I was speaking in prayer, nkiriko ndavuga nsenga, even the man Gabriel, wa mugabo Gabriyeli whom I had seen in the vision at the beginning, nabonye mu byo nabanje kwerekwa, being caused to fly swiftly, aratumwa aguruka n'ingoga, touched me about the time of the evening oblation. anyegera mu gihe cyo gutanga ikimazi cyane kera. And he informed me and talked with me ambwira antahuza ati and said, ati O Daniel,
Daniyeli, I am now come forth to give thee skill and understanding. ubu nzanywe no kugungura ubwenge. If there is anything you do not understand the Bible, Nihaba hari ikintu udatahura muri Bibiliya, pray. senga. God will send an angel. Kuko Imana izorungika umumarayika It wawe. might not be in a vision, Bishobora kuba mbere bitari mu but nzozi, it could be in the way of this presentation. bigashobora kuba mu nzira z'iki cigwa turiko turiga. That God sends people to make you understand what the Bible says. Imana ikarungika abantu kugira ngo bagutahuze ivyo udatahura. Today could be somebody's answered prayer. Uyu munsi ushobora kuba umunsi w'inyishu y'isengesho ry'umuntu runaka. Somebody who prayed wanting to understand this. Umuntu yoba yarigeze gusenga yipfuza gutahura ivy'iri banga. So the angel told Daniel, Nuko rero umumarayika I abwira have been Daniyeli sent to make you understand the vision. nzanywe no kugutahuza no kukongera And he ubwenge. said, Maze agira ati, at the beginning of your supplication, mu ntango z'igisabo cawe the command went out, itegeko ryatanzwe, and I have come none rero naje to tell you. kugira ngo ndakumenyeshe. Like the moment you start Ni praying, nkaho yagira ati ugitangura gusenga the heaven starts moving in your ijuru favor. ryatanguye gukora ku bwawe. Pray without ceasing. Ni musenga ubudasiba, Then heaven will continually working to help you. ijuru naryo rizobandanya ridahesha gukora ku bwawe. In the next chapter, Rero mu gice gikurikira, the angel explains the prophecy in greater detail. uyu mumarayika yasobanuye ubu buhanuzi mu buryo bwagutse, How long agira yerekana igihe was the time period igihe iki kiringo c'umwanya not previously described in the vision? kitari cashoboye kuvugwa neza mu ntango ziyerekwa. Let's see. Reka turabe Daniel 9:24. Daniyeli n'igice c'icenda umurongo wa 24. 70 weeks are determined upon thy people Amayinga 70 niyo yahawe ubwoko bwanyu and upon thy holy city hamwe n'igisagara canyu cera, to seal up the vision and the prophecy. gushika muri ubwo buhanuzi bwatanzwe mu iryo yerekwa. So Daniel is told, Yaha Daniyeli yarabwiwe ati, your people, Daniel, abantu bawe, umuryango wanyu, ubwoko bwanyu Daniyeli, have been given 70 weeks. bwahawe amayinga 70. Which people was Daniel's? Mbega abo Daniyeli yakomokamwo barabaye? Israel. What's the Barabisirayeli. title of today? Mbega ni wahe mutwe w'icigwa c'uyu munsi? Israel and the Messiah in prophecy. Na Mesiya mu buhanuzi. Israel had been given 70 weeks. Isirayeli yahawe amayinga 70. Let's move forward. Reka dutere intambwe. He told him 70 weeks. Yamubwiye amayinga What does 70. 70 weeks mean? Mbega amayinga 70 asobanura iki? The verse, let's go back a bit. Reka dusubire muri wa It murongo. says 70 weeks are determined. Amayinga 70 agererewe. This word determined, Iri jambo kugera, this determined here, iri jambo kugera in Hebrew, mu Giheburayo it means yarisobanura ngo cut off akuwe, or amputated. mu yandi majambo agabanijwe ku kintu runaka. The Hebrew word is chatak. Ariko mu Giheburayo ni chatak. So, like 70 weeks have been cut off, Mu yandi majambo no kuvuga ngo amayinga 70 ageruwe canke akuwe. have been taken off. Akuwe, Taken off from what? akuwe kubiki? Cut off from what? Akuwe kubiki? Kumisi. Somebody there. From sin. 70 weeks are cut off from sin? No. Kumisi ibihumbi bibiri. The 2,300 days. Because that's what the time we have been given. Kubera ko iyo minsi we are now studying the 2,300 twahawe. Are we together? So Turi kumwe. 70 weeks are cut off from
2,300 days. rero amayinga 70 akuwe canke ageruwe kuri iyo minsi 2,000 Let's do the math. naka dukore How many days is 70 weeks? mbega imishamvindwi 70 ifise iminsi ngaha 1 week has how many days? indwi igira iminsi indwi So how many days in total? mbega iminsi yose kibe ngahe 70 times ni 70 kugwiza indwi is 490 days. bicika 490. So you take 490 days from 2,300 days. mu yandi majambo ucufata iminsi 2,300 ugakuramwo 490, Right? Because it has been cut off. kubera ko Bibiliya yavuze ngo yarageruwe yakuwe. Okay. Ego. So we have a prophetic key that we have also been given by Joachim in his turafise rero presentation, urufunguruzo rwa gihanuzi na Joachim yararukoresheje, which we find in Ezekiel chapter 4 and Ne- Numbers 14 verse ni 34, hariya muri Ezekiel igice ca 4:6 no guharura 14:34, where the Bible tells us that Aho- we aho can Bibiliya- count a day for a year. aho Bibiliya yagize iti umunsi urashobora kujanirana n'umwaka. And we do that because if you take the days and you try to count, then you might not find anything in history Rero that corresponds. dukora ivyo kuko ubaye ufashe umunsi ukagerageza guharura wosanga ata kintu kizima uronka muri kahise. So, a day for a year. No kuvuga umunsi wose uhwanye n'umwaka. So one prophetic day umunsi umwe wa gihanuzi will be equal to one literal year. urangana n'umwaka umwe. Then Maze 70 weeks y'amayinga 70 equals 490 days, prophetic days. bica bingana n'iminsi 490 ya gihanuzi, 490 prophetic days kandi iyi minsi 490 ya gihanuzi will be equal to 490 literal years. ingana n'imyaka 490 yisanzwe. And these have been cut off, as we have seen, kandi nkuko twamaze kubibona iyo niyo yageruwe, has been cut off from, I got a problem here. Something is under there. Okay. niyo yageruwe kuri ya minsi. It has been cut off from what? ya 2,300 minsi 2,300 days. Okay. So question is this. none ikibazo kiraza, What was the starting point ni hehe iki kiringo gitangurira? for the 2,300 days iyi minsi 2,300 and the itangurira 70-week prophecy? eka mbere n'aya mayinga 70. Because we need to know, right? We need to calculate. kuko dukeneye kumenya kandi dukeneye God guharura. gave us a time that needs to be understood. Imana yaduhaye ikiringo bisabwa ko dutahura. The Bible will tell us. Bibiliya iraja kuduhinyisha. Verse 25. Murongo wa 25. Know therefore no and kumenye understand utahure that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem yuko uhereye igihe cyagezwe kizoshingirwa cyo kuvyura no kubaka Yerusalemu unto the Messiah the Prince gushika kuri Mesiya segaba shall be 7 weeks hazoca amayinga ndwi and 3 scores maze habeho ayandi mayinga 2 weeks. ayandi mayinga 62. How many weeks are those? mbega yo yose aca banga 69. What is 3 score? What is 7 weeks? indwi. Okay, there are 2 things we can know there. hari ibintu bibiri bisabwa ko There is tumenya. 7 weeks hariho indwi and 2 weeks. How about 3 score? What is 3 score? In Bible, when it says 3 score, a score is 20. And a 3 score is 3 times 20 in English. Na rero mu rurimi rw'icyongereza bakoresheje iri jambo n'amajambo abiri agerekeranye ariko berekana ni 200 biheta ngabo 3, ivyo bingana na 60 ugashirako na yandi mayinga 2 bikaba 62. And 7 weeks. hamwe na yandi indwi
amayinga ndwi That yatangura. makes how many weeks? Ibyo byose bica biba bingahe? 69 weeks. N'amayinga 69. Okay. So now we have seen it's Israel, but there is also unto Messiah the prince. Rero twamaze kubona bivugwa kuri Isirayeli, ariko kandi tubonye yuko ibyo bizoshika kuri Mesiya segaba. Meaning, bisobanura ngo the 70 weeks are for Israel and for Jesus Christ. Aya mayinga 70 yashika kuri ihanga ry'Abisirayeli hamwe no kuri Yesu. Hence our title. None rero wa mutwe wacu kwa. Okay. 70 weeks equal 490 years. Mu biharuro rero amayinga 70 twabonye ko angana n'iminsi 190 ya gihanuzi. And they will begin when there is a command to do what? Kandi twabonye ko ayo minsi izotangurana n'itegeko rizoshingwa ryo gusanura Yerusalemu. Right? Okay. And they end until 69 weeks end until yamayinga 69 aragenda agashika kuri Mesiya segaba. Right? The 69 weeks end until Messiah the prince. Amayinga 69 arabandanya agashika kuri Mesiya segaba. Are we together? Turi kumwe. We're doing math. Turiko turakora ibiharuro. Prophetic math. Ni ibiharuro bya gihanuzi ariko. All right. When was the command given to rebuild Jerusalem? None itegeko ryatanzwe ryari ryo kongera gusanura Yerusalemu. Let's go to Ezra chapter 7 verse 7. Ezra ni gice c'indwi umurongo w'indwi. Ezra chapter 7 verse 7. Ezra igice c'indwi umurongo w'indwi. Can you read it in Kirundi? Ezra igice c'indwi umurongo w'indwi. Gice c'indwi umurongo w'indwi haravuga hati nuko bamwe mu Bisirayeli badugana n'abaherezi bamwe n'abarewi n'abaririmbyi b'abashibamyi n'abahawe ibango ry'igikorwa by'urusengero. Abo baja i Yerusalemu mu mwaka ugira indwi Artezerus ari ku ngoma. Just, are you following? Muri ko muradukurikirana just ndagomba yuko ibi bintu bifata. So they went to Jerusalem bagiye i Yerusalemu to rebuild. kubaka canke gusanura. When you go into history, ugiye rero muri kahise trying to see which year was this, uyu mwaka kugira ngo urabe uyu mwaka w'indwi umwami how many Artezerus years Artaxerxes was on the throne? Say it. umwaka ugira indwi. In his 7th year, uyu mwami Artezerus yari ku ngoma mu mwaka w'ugira indwi. when you go to history, rero ugiye muri kahise you will find that he was in 457 BC. uyu mwaka w'indwi Artezerus ari ku ngoma hari mu mwaka wa 457. So the 70 weeks will begin in 457 BC. mu yandi majambo 70 The 70 weeks rero y'amayinga 70 and the 2,300 days, imbere ni ya minsi 2300 because they start together, kuko bitangurira hamwe. because those are the first weeks, izo nizo ndwi za mbere zitangura muri uyu mwaka. and they will cut off from the 2,300 days. kuko ayo mayinga 70 niyo yageruwe ku minsi The 2300. Bible told us Bibiri itubwira ngo that they will start from the command to rebuild Jerusalem, yuko ico kiringo kizotangurana n'itegeko ryo gusanura Yerusalemu. and that command was given in 457 BC. kandi iryo tegeko naryo ryatanzwe mu mwaka wa 457 imbere ya Kristo. Okay, so now we have a starting point. noneho turamaze kugira aho guhera. Now let's add on. Reka tubandanye duteranyako. 69 weeks amayinga 69 is 70 weeks minus 1 week. ni amayinga 70 gukuramwo rimwe. Right? Siko biri. Okay, 1 week is 7 days. Kandi iyinga rimwe ni minsi indwi. And that's 7 years, literal years. kandi bica bihura n'imyaka indwi isanzwe. So 490 years minus 7 years, how many years? Rero imyaka 483 gukuramwo No,
490 minus 483. Eh, No. 490 minus 7. rero majana ane na mirongo icenda gukuramwo 7. gukuramwo indwi You get to 483. uza hariya ugasanga ufise amajana ane na mirongo umunani n'itatu. So 457 was the 7th year of the reign of Artaxerxes. Rero umwaka w'amajana ane na mirongo itanu n'indwi wari umwaka ugira indwi w'ingoma y'umwami Artaxerxes. And then you take 483 and you add or subtract from 457. Ni ugafata rero amajana ane na mirongo umunani n'itatu ugakuramwo amajana ane na mirongo itanu n'indwi. Then you get 26. Ucushika ku mwaka wa mirongo ibiri na gatandatu. Come from minus, you go to plus. Muri kino gihe cacu kubera yuko imyaka iyo y'imbere ya Kristo baharura bakuramwo, ariko iyinyuma yiwe turateranya. Right? Okay, but there is one thing. Ariko hari ikintu kimwe naho nyene bisaba kumenya. When they were counting, iyo duharura the years after the BC, imyaka inyuma y'imbere ya Kristo, there was year 1 haru umwaka or wa minus 1. no kuvuga mu gukuramwo rimwe. They didn't go to 0. Maze ugaheza ukaza They kuri didn't go to 0. ntibaja kubusa. Instead, they went from minus 1 to plus 1. Bava muri gukuramwo rimwe baja kuri rimwe baharura baduga. So they jumped the year. Aha bice bigaragara ko mu buryo bw'ibitigiri hari igitigiri ubusa batashoboye So there kuzirikana. is no year 0 here. Aha rero nta mwaka witwa wa 0 uriho. So then, instead of 26 AD, then it becomes mu gishingo rero 27. yuko cya giharuro coba umwaka wa 26 muri kino gihe cacu ucuba uwibiri n'indwi ku bw'ico giharuro kimwe cirengagijwe. Are we together? Great. Let's move forward. Reka tutere tuje imbere. So, the 69 weeks, amayinga 69 we end in AD 27. tuca tuyasozera neza na neza mu mwaka wa 27 kino gihe cacu. And there the Bible had told us Kandi aho Bibiliya yaratumenyesheje ko that it is until Messiah the Prince. yuko ico kiringo gihura neza na neza gushika kuri Mesiya Segaba. Is that what happened in AD 27? Mbega hari cabaye muri uyu mwaka wa 27 muri kino gihe cacu? Let's ask the Bible. Reka turabe Bibiliya. They have put it on, but we haven't checked yet in the Bible. Ntiturabiraba muri Bibiliya. So let's go check. Reka turabe rero ico Bibiliya ivuga. Sorry. The angel said Uyu mumarayika yagize ati that if you were to count 69 weeks from 457 BC, hamwe woharura amayinga 69 uhereye ku mwaka wa 457 mu gihe ikimbere ya Kristo, you will come to Messiah the Prince. ucushika kuri Mesiya Segaba. Let's see if that happened. Mbega reka turabe ibyabaye. Acts 10, 37 and 38. Ni hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 10:38 n'icenda. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 10:38 That would you know, that word you know. Hagira hati rivuga Or try to translate what's there so that we don't read the whole. iryo jambo You know, umenye. after the baptism which John preached, Inyuma y'umubatizo Yohana yigishije how God anointed Jesus of ingene Nazareth Imana yashoboye gusiga Yesu Kristo w'i Nazareti with the Holy Spirit and with power. imusigishije mpwemu yera n'ubushobozi. The word Messiah, Iri jambo rero Mesiya what does it mean? risobanura iki? The anointed one. Ni uwasizwe. Now all this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet.
ibi byose byakozwe kugira ngo hashike ibyavuzwe n'abahanuzi saying, bagira bati, behold, the virgin shall be with child raba inkumi izosama inda and shall bring forth a son, maze ibyara umwana w'umuhungu, and thou shalt call his name kandi uyo mwana azitwa Emmanuel, Emmanuel, which being interpreted is bisobanura ngo God with us. Imana iri kumwe natwe. Okay, let's move forward. Tubandane. And Daniel 9 verse 24, it says, and to anoint the most holy. Maze Danieli 9:24 havuga ngo no gusiga wera. What happened when Jesus was baptized? Mbega nigiki cyabaye igihe Yesu Kristo yabatizwa? He was? Yarasizwe. Did that happen in AD 27? Mbega That's the ibyo question. byoba byabaye none neza na neza muri wa mwaka wa 27 kino gihe cyacu? Because Messiah, the prince, kubera ko Mesiya segaba is the anointed one. niwe yasizwe. When did it happen? Mbega ibyo bintu byabaye cyane? Let's see. Reka turara. This I've already given it. Ibyo twabirangije. I'm going to jump there. How did we get to this? First, I should have put that before that. Ni gute dushikira aho hantu? 15th year of the reign of Tiberius Caesar, it was in 27th AD. Mu mwaka wa 15 w'ingoma ya Tiberius Cesari hari neza na neza mu mwaka ugira 27 mu buryo bwo guharura. Let's go to the Bible. Reka tuje rero muri Bibiliya. In the book of Luke. Turasoma hariya muri Luka. Yeah, I know. Luke chapter 3. I thought I put it Ni there. gice cya 3 umurongo wa mbere. Okay, go to the book of Luke chapter 3. Ni tuje mu gitabo cya Luka igice cya 3 umurongo verse 1. umurongo wa mbere haragira. What does it say? Hagira hati mu mwaka ugira 15 in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Kaisari Tiberio ari ku ngoma. Go on. Pontiyo Pilato ari cegera ciwi Yudaya. Herode nawe ari umwami w'i Galilaya. Na Filipo mwene se ari umwami w'igihugu cyo muri Ituraya. Ni Tirakoniti. Ni Rusania ari umwami w'i Bireni. Na Anasi na Kayafa arabaherezi bakuru muri uwo mwaka. Ijambo ry'Imana rishika kuri Yohana mwene Zakariya ari mu bugaragwa, aja mu gihugu cyose gerereye kuri Yorodani, yigisha abantu ukubatizwa ko kwihana ngo bakurweho ibyaha. Nguko uko ivyanditswe mu gitabo cy'amajambo y'uwavugishwa n'Imana Yesaya, ngwijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati nimutegure. It's okay. So at that moment, in the 15th year of Tiberius Caesar, rero muri uyo mwaka wo ugira 15 w'ingoma ya Tiberius Caesar, that's when John the Baptist was baptizing. Aho niho Yohana yabatiza, yari karabatiza. And that's when Jesus came to be baptized. Aho kandi ni naco gihe umwami Yesu nawe yaje kubatirizwa. And after the baptism, kandi nyuma y'uyo mubatizo, the Holy Spirit came upon him. Mpemu yera yaramumanukiye. And we read that he was anointed. Maze tugasoma ko asizwe. He was anointed in the 15th year of the reign of Tiberius Yasizwe mu Caesar. mwaka ugira 15 w'ingoma y'umwami Tiberio Caesar. You can type Tiberius Caesar in Google. Urashobora rero kugenda muri Google ukandika iryo zina Tiberio Caesar and see how long he reigned. Maze urabe ingene yayoboye. How long he has reigned. Ikiringo yaganjije canke yatwaye. And count the first 15 years when they end. Maze ucuraba aho uyu mwaka wa 15 urangirira. Because we find that he started reigning in AD 12. Kubera ko yatanguye kuganza muri 12 muri kino gihe cyacu. And then in the 15th year comes exactly in AD 27. Maze 15 ni naho hakwirana n'umwaka
wa 27 ufashe ku rukurikirane rw'imyaka muri kino gihe cyacu. So things happened exactly at the time God had predicted. None aha rero duce dutahura yuko ibintu byagiye biba bishika nk'uko Imana yari yarabihanuye. In fact, let's read it in Colossians chapter 4. Hamwe twosoma twihutariye mu Bikolosayi igice ca 4. I think this passage our brother Oliver had read it. Iki gisomwa Verse Oliver 4 and 5. yara gisomye umurongo wa 4 n'uwa 5. And when the fullness of the time was come, kandi igihe gikwiye gishitse, God sent forth his son. Imana irungika umwana wayo. He was made under the law. He was born of a woman and made under the law. Yavutse ku mugore kandi avuka ganzwa n'ibyagezwe. To redeem kugira ngo acungure those that were born under the law. Abavutse baganzwa n'ibyagezwe. When the fullness of the time was come. Igihe gikwiye gishitse. So what we believe, ibyo twizera rero, it's not theory. Si ivyiyumviro. It's reality. Ni ibintu by'ibinyakuri. The time God has given, igihe Imana ubwayo yatanze, he is faithful to keep that same timing. Niyo kwizigira kuko ibangiriza isezerano ryayo. Let's finish the 70 weeks. Reka turangize ya mayinga rero 70. So, when we continue reading, tubandanije dusoma in Daniel chapter 9, Daniel igice c'9, we see that turabona ko in verse 26, hariya ku murongo wa 26. no, let's read from 25. Duhere ku murongo wa 25. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko igihe icyagezwe kizoshingirwa 26 maze ayo mayinga uko ari 62 niyashira Mesiya azokurwaho. So at the end of those 29 weeks, the Messiah will be cut off. Rero ku mpera za ya mayinga 69 Mesiya azokurwaho. What does that mean? Continue. Mbega ibi bisobanura iki? Tubandanye gusoma. Havuga hati azokurwaho kandi nta uzomusubirira mu gishingo, maze segaba wundi azoza, abantu biwe bazosangangura igisagara n'ahantu hera, ari kwiherezo ryiwe azotembanwa n'umuvo, kandi ntambara zizorinda zishitsa no kwiherezo ubugesera bwashinzwe ko buzotera. 27. 27. Kandi azosezerana na benshi isezerano. He shall confirm azosezerana na benshi isezerano. The covenant with many for 1 week. Na benshi rikomeye kumara iyinga rimwe. Okay, we were given another week. Noneho twongeye guhabwa irindi yinga. There was 69 weeks. Twari dufise 69. Now it says, noneho rero agira, he shall confirm the covenant with many for 1 week. Azosezerana na benshi isezerano rizomara iyinga rimwe. What's going to take place in that week? Mbega muri iyo ndwi ni giki kizoba? In the midst of the week, hagati y'iryo yinga, what will take place? hazokurwaho ibimazi n'amashikanwa. He shall cause what? Ibimazi n'amashikanwa. The oblation to cease, and the sacrifice for the overspreading of the abominations, he shall make it desolate. Ukuseza azoza baba ry'ibizira, maze ubuyobe buzosukwa kuri uyo ageseza gushitsa ku muhero washinze. In this week, muri iyo ndwi that ends the 70 weeks, erihereza mayinga 70. in the middle of the week, hagati muri iryo yinga, Jesus the Messiah, Yesu ariwe Mesiya, he will confirm the covenant with many. azosezerana isezerano na benshi. What is confirming the covenant with many? Mbega ukugusezerana isezerano na benshi bisobanura iki? Why did Jesus come? Mbega ne kubera iki Yesu Kristo yaje? To save gukiza his people abiwe from their sins. abakiza ubuja bw'icyaha. So what does it mean that he confirmed it? Mbega bisobanura iki none kwa zosezerana? He died bisobanura ko azopfa on the cross. apfire ku musaraba.
in the middle of the week. hagati y'iryo The yinga Messiah will be cut off at crucifixion in the middle of the last week. kuko Mesiya azokurwaho biciye kumushyira ku musaraba hagati muri iryo yinga rya nyuma. And he shall make the sacrifice and offerings to cease, niho azokuraho ibimazi byahora bitangwa to have any merit. kugira ngo umuntu agire icyo abironse ko kubera ibyo. Remember, mwibuke at his crucifixion, igihe cyo kubambwa kwiwe, when he died, igihe yapfa, the veil that separates the holy place from the most holy place, what happened to it? cya gitambara cyari gitandukanije ahera n'ahera cyane cyagenze gute? It was torn. cyaratantabutse. I saw in the questions somebody asked, like, what does it mean? none hari umuntu yabajije tubisobanurike, Right? What it meant is the sacrifices and the offerings ceased. icyo byasobanura byari uko ibimazi byari bikuweho. Daniel 9 verse 27. Daniyeli igice c'9:27. I hope the one who asked it is nizera here ko and the guy uwabajije gave icyo answer. kibazo yumvise inyishu. Is that clear? biratahuritse? So because from that time on, rero kuva icyo gihe there was no need of high priest, nta of kamaro earthly high priest, kari kariho ku muherezi mukuru hano ku isi, or the slaughtering of an earthly lamb. canke kubaga canke gutanga ikimazi. So that was in the middle of the week. aho hari hagati muri iyo ndwi ya nyuma. How do we end then? none turasozera indwi gute To end the 70 weeks. kugira ngo dusozere ya myaka ya mayinga 70? Okay, these are simple answers to simple questions. How did we get actually AD 27? ngibi izi ni nyishu ku bibazo bibaye byobazwa ni gute turonka uriya mwaka wa 27. Yeah, you can think of like the people who gave decrees. urashobora kwiyumvira ku watanze itegeko. There is Cyrus, Kuro, there is Darius, hariho Dario and there is Artaxerxes. na Artaxerxes. But when you look at the two, ariko bo bose ubaravye Cyrus and Darius, na cyane cyane Kuro na Dario, and you count, ukagenda uharura, you will find that the weeks will end in 53 BC or 36 BC. 69 birangira mu mwaka wa 353 imbere ya Kristo. And that we have nothing to do with 27 AD, which was the 15th year of Tiberius kandi Caesar. ivyo uri busanga taco bicaniranye ko canke bifitanye isano n'umwaka wa 27 aho wari umwaka wa 15 y'ingoma y'umwami Artaxerxes. So it's like a type of research that you need to dig deeper in order to understand and get the right ibi rero interpretation. gusaba kugira ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo ushobore kuronka ubusobanuro bukwiye. We thank God for the pioneers who Turashimira- sought these things for us out. turashimira Imana kubwa abahunjarume bashoboye kudutegurira ibi bintu. So one thing ikintu kimwe we need to understand, dukwiye kuzirikana. I'm going to jump that. Okay, what was to take place then at the end? none n'igiki cyari gukurikira ku mpera In the prophecy, mu buhanuzi? what was to take place? n'igiki cyari gukurikira? You guys have not read it, so you cannot tell me. rero ntimurabisoma kugira ngo mumbwire. We read that after those 9 weeks, Messiah will be cut off, not for himself, because it's for us that he rero died. twamaze gusoma yuko inyuma y'ayo mahinga 69 Mesiya azokugwaho atari kubwiwe ariko ku bwacu, He will confirm the covenant maze agirana isezerano na benshi in the midst of the week hagati muri iyo yinga, and cause the oblation and the sacrifices to cease. maze bitume ibimazi byahora bitangwa bitagisubira gutangwa. And then maze at the end, ku mpera I have given it to you before you even know it. nabibahaye mbere mutarabivuga Of the mutarabimenya. 70 weeks, mu mpera y'amahinga 70
Remember, from 27, when you add 7 years, you reach 34 AD. uvuye ku mirongo 27 ukashirako indwi bikwa ku 34 muri kino gihe cyacu. So that means that the cross was in 31 AD when Jesus died. Ku musaraba Yesu Kristo yahagiye ko ku mwaka wa 31 uyu mwaka. And then what would take place in 34 AD? Rero nigiki cyabaye mu 34. The beginning say that 70 weeks are determined for your people. Ariko mu ntango twatanguye tubona yuko amayinga 70 yagererewe ubwoko bwanyu canke si hanga Israel. Abisirayeli. And then we have seen that the veil was torn into two. Kandi twambonye yuko ico gitambara cyatanhabutsemwe ibice bibiri. As we can see even in 2 Corinthians 3:14. Tubisoma mu cya kabiri cya Bikorinto igice ni cya 3:14. Like the veil is taken away in Christ. No kuvuga rero ko kiriya gitambara gikugwaho muri Kristo. Actually, that means ibyo bisobanura that we no longer need any other mediator between us and God. Na wundi huza dukeneye hagati yacu n'Imana. We don't need to go to a priest. Nta muherezi dusabwa kujako. We can talk to God. Turavugana n'Imana. Through Jesus we have access to the most holy place. Biciye muri Kristo turafise rero uburenganzira bwo kwegera tukinjirana nawe mu ahera cyane. So to whom did Jesus tell his disciples to first preach? Mbega ninde Kristo yabwiye ko abigishwa biwe bakwiye kwigisha. Going to end. Tugiye gusozera. Who? The Jews. Abayuda. Go not into the way of the Gentiles, Nemukaje mu nzira z'abanyamahanga. but go rather ariko muje to the lost sheep mu ntama of the house zazimiye of Israel. zo mu nzu ya Isirayeli. Right? That's what he said. And what warning did Jesus give to his own people? Mbega His chosen people. nirihe gabisha Kristo yatanze ku bantu biwe. He said, Agize ati the kingdom of God shall be taken from you. bwami bw'Imana muzobunyagwa muzobwakwa. Remember, we are talking about 70 weeks given to Israel. Mwibuke twavuze ko amayinga 70 yahawe Abisirayeli. So, and then Jesus warns them, it's going to be taken away from you. Ati rero ubwami muzobunyagwa. And it will be given to a nation Ati buhabwa ihanga bringing forth the fruits thereof. maze bushobore kwama ivyamwa. Okay, which nation? Iryo hanga niri. Who is the other nation spoken of Iryo by rindi hanga Jesus? ryavugwa na Yesu ryariri. Galatians 3 verse 29. Galatiya 3:29. And if it be Christ, then are ye Abraham's seed, Nimwaba muri abakristo muri abo kwa Aburahamu. and you are heirs according Kandi muri to the abaraganwa hisunzwe isezerano. you are heirs according to the promise. Muragwa hisunzwe isezerano. Okay. For he is not a Jew, Ukatari umuyuda which is one in body, mu mubiri but he is a Jew, ariko n'umuyuda which is one inside or spiritually. mbere muri mpemu. Okay. In 34 AD, Mu mwaka wa 34 Stephen was stoned. niho Stefano yaterwa amabuye. And at that same moment, Kandi ico gihe nyene there was one person who was there. hari umuntu yari ngaho. His name was Saul. Mu izina ryiwe yari Sawuli. Eventually, he got converted Mu bisanzwe ni naho yakiriye agakiza arahinduka. and he was sent to the Gentiles. Maze arungikwa mu banyamahanga. To the Gentiles to preach the gospel to them. Mu banyamahanga kugira ngo ashobore kubabwira ubutumwa bwiza. And the 70 weeks ended in 34 AD. Maze amayinga 70 akarangirana n'umwaka wa 34 muri kino gihe cyane. In other words, Mu yandi majambo it's like the probation nuko ukwemerwa canke ikigongwe mbabazi for Israel ended
in 34 AD as a nation. imbabazi nk'ihanga ry'Abisirayeli zirangirana na 33. And then God said, maze Yesu akagira ati as individuals, nk'umuntu ku giti ciwe if you accept Christ, ubaye wizeye you Kristo will be a Jew. uzocika umuyuda, Not because you belong to Israel. atari kubera ko wewe mu mubiri uva hariya. So they can still be saved, ego nabo bashobora gukizwa, not because they are Jews, atari kubera gusa ari abayuda, but because they accept ariko Christ. kuko bizeye bakiriye Yesu Kristo. So the kingdom was taken away from Israel, nuko ingoma yatswe canke ubwami bw'Imana bwatswe Isirayeli nk'ihanga and given to another nation. maze buhabwa irindi hanga. But the nation is the church of God that is all over the world. none rero iryo Individuals who hanga accept ni Christ. ishengero ry'Imana riri hirya no hino rigizwe n'abantu umuntu ku giti ciwe yakiriye Yesu Kristo. So here is the whole chart. none rero ngiki Timeline. ikigabane cyose mu buryo bw'umwanya ingene cyerekanwa. The first 69 weeks, bwa mbere amayenga 69 beginning from the decree to rebuild Jerusalem, atangurana n'itegeko ryo gusanura Yerusalemu, and then they end the 69 weeks in maze AD 27, impera ry'amayinga 69 mu mwaka wa 27 where there was the anointing of Mesiya the Prince, igihe haba gusiga kwa Mesiya Segaba, which is the baptism of Jesus. kandi ibyo bikaba bigereranya You n'ibatisimu can ya take a Yesu picture Kristo. or write those verses down. murashobora and gufata study them isanamu canke mukandika iyo mirongo ngaho. And in the middle of the week, the last week, kandi hagati muri iri yinga rya nyuma the Messiah was cut off niho Yesu yabambwa ari we and Mesiya, confirmed the covenant with many. maze agirana isezerano na benshi. And then at the end of the last week, maze ku mpera y'iryo yinga rya nyuma the gospel went to the Gentiles ubutumwa bwiza bwerekejwe ku banyamahanga at the stoning of Stephen. muri cya gihe cyo gutegwa amabuye kwa Stefano. This is the 70 weeks prophecy. ngayo mayinga 70 ya gihanuzi. And this is exactly how God has said it, that it took place. kandi uko Imana yabivuze niko byagiye birakurikirana. History agrees with the Bible. kahise ntigahabanye n'ico Bibiliya ivuga. Can you trust God more? mbega birashobora kugutera gukomeza wizigiye Imana. The reason we study prophecy, imvo idutera kwiga ubuhanuzi, it's because we get extra evidence that what God says is the nuko truth. turonka ibindi bimenyamenya byinshi yuko Imana ari ukuri. Because sacred history rero ayo mabanga yo muri kahise agrees with the events that take place on the earth. abandanya ahwanye neza n'ibigenda birashika kuri ino si. My brothers and my sisters, bashiki banje na bene I data, want to invite you ndagomba kubatumira to put your trust in God, kugira ngo mushire kwizera kwanyu mu to put your trust in the word of God, kwizera kwawe canke ivyizigiro byawe bishire ku ijambo ry'Imana, because this word is the truth. kubera yuko iri jambo ari ukuri. God never lies. God never lies. Imana ntibesha, And what he says, kandi ibyivuga he fulfills, irabishitsa, and at the right time. kandi mu gihe nyaco. Let's pray. Reka dusenga Imana. Our dear Lord God, Data udukunda, you are a marvelous God. uri Imana itangaje, You are a God who knows the future uri Imana izi kazoza before it takes place. imbere yuko gaba, And as you have said, you reveal kandi it to your servants. kandi nkuko wabivuze ngo bihishurire umusavyi wawe, And you have given it to us so that we can understand and have our faith strengthened. none natwe wabiduhaye kugira ngo tubitahure, kugira ngo dukomere mu I kwizera. pray that this may strengthen the faith of each one who is here in this place. ndakwinginze ngo ibi bikomeze ukwizera k'umuntu wese ari hano muri kino kibanza, That we may give your word without hesitation. kugira ngo dushobore gutanga ijambo ryawe tudategwa, Because we do believe uko twizera
that it is the truth yuko ari ukuri and that people will be saved through believing in your word. kandi ko abantu bazokizwa nuko bizeye ijambo ryawe. May you be with us this evening ubandanye kubana natwe kuri uyu mugoroba and prepare us to have a good night rest kandi dutegurire kuronka ikiruhuko cyiza cy'ijoro and prepare us for the next session kandi dutegure no ikindi cigwa and kizokurikira help us to invite people to also come and see udufashe gutumirira abantu ngo baze barara that we may come with them kugira ngo tuzanane that they can also learn how you are faithful to your word. kugira ngo bashobore kwiga ingene uri umwizigirwa ku cyo wivugiye. We thank you for hearing our prayers turagushimiye kuko wumvise isengesho ryacu in Jesus' name. mu izina rya Yesu Amen. amen.